Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mw'Rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi nyuma yuko ibonye ko gutorera inyishu ikibazo kijanye n'ibura ry'ibitoro byamaze kuyita kuw'amazi, bahisemo kwemera amakinga tukutuku kongera gukorera mu gisagara ca Bujumbura zikagera ahantu hose. Turabigaruka ko mu donido ry'amakuru tubabwire icyo bigiye gufasha abanyagihugu babayeho nabi cane muri no minsi kubera ikena ry'igitoro ririko riribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugezaho n'abashinga amateka ubwabo basigaye bagenda n'amaguru bakavuga ko byanga bikunda ubuzima buzimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inama shikiranganji yaba igiye kwemeza ko amakinga tukutuku ndetse n'amamoto azajya ashika aho ashatse hose mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo korohereza abarundi ndetse n'abakozi batandukanye batembera iki gisagara ca Bujumbura. Uyu muri no minsi babayeho nabi cane kubera ibura ry'igitoro ririko riribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko mu donido ry'amakuru tubabwire n'uwafashe iyo ngingo ndetse n'icatumye ifatwa. Abarundi bose bahamagarirwa n'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire kuva hasi bakazimya umuriro wacijwe n'akarwi k'abategetsi bo mu ntwaro ya Varisito Ndayishimiye. Ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye ngo abarundi barangwa n'amarira, amaganya, inzara n'ubukene bizura inzara, akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko bagomba guhaguruka bakazimya uyu muriro wakijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko we akabandanya gushinyaguriza abarundi avuga ko ibintu byose bimeze neza. Ikiringo c'imyaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ngo caranzwe n'iduga ry'ibiciro n'amakori hamwe n'ibura ry'ibintu byankenerwa ibyashinze mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu batari bakeya. Akaba ariyo mpamvu abarundi bose bakwiye gufatana mu nda amaze bakarwanya iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibaboheye umuboko imugongo, kuko benshi bemeza ko akarwe kari ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko kariko karazingamika ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye aho tugira ngo tubashikirize amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ku myaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye amaze atwara ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi, ariko bikaboneka neza ko ataciza yigeze akorera abarundi uretse kuzingamika ubutunzi bw'igihugu. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi kwa 18 Ruheshi 2020 ibintu bikenye mu gihugu atari ku rugero bigeze ko uyu munsi, biri mu mwihwezo w'ishirahamwe Orukomo ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ryashize ahabona uyu munsi haheze imyaka 4 Varisito ari ku butegetsi. Ni mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yatanze umwizero ku barundi ko agiye kubateza imbere. Ishirahamwe Orukomo rifatiye ku ngorane amafaranga y'u Burundi aguma atakaza agaciro mu kuvunjwa ku ntwaro ya Ndayishimiye, ribona ko barundi bariko barasubira inyuma cane kandi biteye ubwoba. Ishirahamwe Orukomo rishikiriza ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi atanga umwizero mu gukoresha amajambo aryohera ugutwi, ati leta yiwe ni leta mbyeyi, ni leta nkozi, umunwa wose ugiye kuronka ico ufungura nayo umufuko wose uronke amafaranga.
nk'uko byibuswa n'ishirahamwe Urukomo kuri uyu wa 18 Ruheshi 2024 haraheze imyaka 4 Uburundi burongowe na Evariste Ndayishimiye, naho Varisito Ndayishimiye yashikirije amajambo atanga umwizero agishikira ubutegetsi, amafaranga y'Uburundi yagiye atakaza agaciro mu kuvunjwa. Ku isoko rya leta mu mwaka wa 2020 idolari rimwe ryavunjwa amarundi angana hafi ibihumbi 2. Kuri iryo soko nyine idolari rivunjwa amarundi hafi ibihumbi 3. Ku isoko ibangabangamwe n'iya leta bita Marishe Ntwari mu Kinofunofu mu mwaka wa 2020 idolari ryavunjwa amarundi ibihumbi 2,800. Uyu munsi mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatandatu idolari rivunjwa amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi 6 by'amarundi. Shirahamwe Urukomo rikabona ko itakaza agaciro k'urugero runini cyane ry'ifaranga ry'u Burundi ririko risubiza inyuma cyane ubuzima bw'ababa mu Burundi. Tubibutse ko abarundi batari bake harimwo bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bamye basemerera bati Varisito Ndayishimiye arabesha abarundi n'amakungu. Ibyo avuga sibyo akora, kandi ibyo ariko arakora birateye isoni. Ibi bikaba byaragiye bivugwa n'abanyepolitiki batandukanye, amenyesha amakuru, abahari n'agateka kazina muntu bavunira akagohe abarundi. None imyaka 4 gusa amaze ku butegetsi ibintu nka byose bimaze kuyangara. Ikiringo c'imyaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi ngo caranzwe n'iduga ry'ibiciro n'amakori hamwe n'ibura ry'ibintu byankenerwa ibyashinze mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu. Aho ni mu gihe aramuswa igihugu yari yijeje abarundi ko umunwa wose uzoronka ico ufungura, umufuko wose nawo ukagira amafaranga. Umukuru w'umugambwe Kotebo abona ko ibisata nka byose byasubiye inyuma, akavuga cyane kugara urubuga rwa politike hamwe no kuburagiza abamenyesha makuru. Hamwe mu bumvise ibyashikirijwe n'uwamuswa w'umugambwe Kotebo bashikiriza ko intwaro ya CNDD-FDD yakinjura kuko ibyo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu byayitaye ku w'amazi, akaba ariyo mpamvu abatari bake bayisaba gucinjura kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi. Abarundi bose bahamagarirwa n'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire kuva hasi bakazimya umuriro wakijwe n'akarwi k'abategetsi bo mu ntwaro ya Varisito Ndayishimiye. Ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye ngo abarundi barangwa n'amarira, amaganya, inzara n'ubukene bizura inzara. Umwiwezo wa MAP Burundi buhire wasanze Varisito Ndayishimiye, Gerasi, Daniel Ndabirabe na Reveriyano badasiba gushinyaguriza abarundi mu kuvuga ko bahiriwe, batunze, babayeho neza muri kino gihe ibitari bwaboneke kuva Uburundi bwabaho biriko biraba. Inzu rero yitwa Uburundi akarwi k'abategetsi karayituriye. Ubu uwo muriro ushitse ku gasongero, inganda zigiye gutikira. Abarundi basabwa kuzimya uwo muriro byihuse. Muri MAP Burundi buhire bakabona ko abarundi bakwiye kuzimya uwo muriro agasongera katarakoroka mu kurandurana n'imizi intwaro ya Varisito Ndayishimiye isubirirwe n'intwaro yitwararika abanyagihugu. Bikaba byavuzwe na Liberato Ntibashira kandi avugira uwo muhari MAP Burundi buhire, avuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara byanga kunda kuko biriko birata igihugu mu manga ikomeye cyane, kandi biriko biratikiza inganda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi bintu birateye ubwoba kandi birateye isoni kuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi nagahomera munwa, aho benshi bavuga ko iki gihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko birakorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD, abategetsi badakorera abene gihugu ahubwo abategetsi bakorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukama mu nda abarundi. N'ubwa mbere numvise umutegetsi yubahuka guhangana n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka Pastor Emmanuel Sinzohagera abona ko ingendo ya Gervais Ndirakobuca itandukanye n'ibyo basanzwe bavuga ko Imana bayishize imbere. Pastor Sinzohagera ni umwe mu bantu bari begereye cyane Perezida Nkurunziza.
iri jambo ry'umukuru w'inama nkenguzamateka ryahuye rwose n'imyidogo iri mu basengero y'abaporote. Ni benshi babona ko amategeko ya Ndirakobuca asa n'ayaje gusubiza inyuma ayo masezerano yari yatsimbataye ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Pasitoro Sinzohagera avugiye hejuru ico abandi bapasitoro benshi bavuga mu ntamatama, mubabazwa n'urwamo rw'abasenga ariko mukaryoherwa urwamo rw'abakora amakosa rw'amabuwate ndetse n'ibindi byose bitandukanye bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatari bake baremeza ko ibintu bikomeye cyane muri CNDD-FDD kugeza n'aho abategetsi ubwabo basigaye bahangana icesi ku murango izuba riva, bakabona ko ubutegetsi ibyo ari byo byose bugeze ku mfiro. Nyuma y'uko abarundi bariko bararira cyane nibarizwa n'uko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu myaka 4 bumaze butwara igihugu c'u Burundi ataciza bwigeze bumarira abene gihugu. Umutambukanyi umukuru w'igihugu we arashima ibyakozwe n'umugabo wiwe rwose, akavuga ko ari ibintu byateje imbere igihugu. Umufasoni w'umukuru w'igihugu arakeza Perezida Ndayishimiye aho agejeje Uburundi muri iyi myaka 4 iheze, akanifuza ko nabo muri kazoza bamufatira ko akarorero. Ibyo biri mu butumwa umufasoni Angeline Ndayishimiye yaraye acishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, akavuga ko umugabo wiwe yakoze ibikorwa by'indashikirwa kandi ko akwiye gushimirwa. Hari umuperezida nigeze kubona yanse ko bamugurira imodoka nziza n'ahaba heza, agize ati njewe sinshobora kuba nofita ibyo mu gihe mbona nanje umunyagihugu muto akibuze byinshi atanicyo ariko arabona. Benshi bakavuga ko ibi byavuzwe n'umutambukanyi wiwe rwose biteye isoni kandi bikaba ari ibintu bibabaje cyane urabye aho ubuzima bw'igihugu bugeze aka kanya, aho benshi bemeza ko ibintu bigeze habi cyane. President de Sena Emmanuel Sinzohagera ati nimurabe uko mwovugana na Minisitiri wa Transport barabe ko bakoresha imiti y'ikirundi kugira byorohe kwiyunguruza. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu guwahehe, ibi birateye isoni kubona ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyaba yariko arabona imyidogo abarundi bafise ntiyari gutinyuka kuvuga ibintu bimeze gutya biteye isoni. Ni igitoro yabonye mu gihugu c'u Burundi, isukari yarabonetse, umuyagankuba warabonetse, amahera y'agaciro yaraje, inzoga za Bralode n'ibindi byinshi. Ubu rero yifurije abarundi ko no mu myaka iri imbere komeze turi muri ibyo bintu kweri. Emwe ndumva tugowe cyane kandi turiko turarusha igihugu siciwe n'umugore wiwe kurusha neva. Ibintu bariko baradukorera birateye isoni kandi birababaje. Wa wundi ati niyibyaye ikibozi irakirigata ntiyabesha kabisa, ntari bumugaye kuko nubwo neva ari guhemukira igihugu mu buryo butandukanye, uwo mugore we ntabyo yobona kuko ca gitambara gifuka amaso y'abatware gitewe n'akaborerwe k'ubutegetsi kiracamutwikiriye neza ku maso. Azobona ko yavuze ibinyoma umunsi yikanguye agasanga bwancanye ayandi, agasanga igihugu bamaze kukibapapura kandi bamaze kugishira mu bagabo bijunja n'ijambo bazi gukorera igihugu. Nibaza yuko Rwagasore atifashwe azizwa igitoro bashirako Ndizeye Charles, barenza ko umwami Mwambutsa bashirako bagaza bashirako n'abandi benshi, ariko biraboneka neza ko uyu muperezida we ataco ashobora gufasha igihugu c'u Burundi. Ngo umufaso n'umukuru w'igihugu yakeje perezida, iyaba yari uwundi yari kubabaza abarundi imyaka 4 iheze babayeho gute, hama akagaruka kumushimira canke kumugaya. Gusa ico no mushimira nuko yatwaye Braludi abashikana muri Edeni. Ica kabiri nuko ari we komediye wa mbere dufise mu gihugu cacu ca Edeni, kandi akaba ari we uriko urakora amakosa akomeye cyane mu barwaye igihugu c'u Burundi bose. Ibiriko birakorwa na CNDD-FDD nagahomeramunwa, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we arateye isoni. Ahagejeje akora harashimishije, ntaworeka kumushimira. Abona neza umufuko wose wararonse amahera, umva wose uronka icurya isukari n'ikwiyorera bayitunganije neza mu itangwa ryayo. Igitoro tukidandaza
ku buryo bwiza cyane, ntawabura kumushimira mu by'ukuri yarakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Ngira niwe mutware wa mbere Edeni ironse, ariko nibyo Uburundi babwise Edeni kandi intwaro yiwe ariko si akarorero keza namba. Regideso, ibitoro, isima, ibinyobwa ntitukironka, none ngo iyi ntwaro niwe ngo ni nziza. Birababaje kandi birateye isoni. Ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye isoni kandi birababaje cane. Twari twababwiye ko tuza kubabwira ku makuru avuga ko inama y'abashikiranganji yaba igiye guterana ikemeza ko amakinga, tukutuku, amamoto byakongera na za bajaje gusubira gukorera mu gisagara ca Bujumbura aho zishaka hose kugira ngo bakemure ikibazo cy'ibitoro kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko aho bigeze birakomeye, aho abashinga amateka ubwabo basigaye bagenda n'amaguru. Kandi akaba n'amakuru avuga ko Tanzania yarahiye ikarengwa ikavuga ko atagitoro ishobora guhereza Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi cane, kandi n'umugambwe CNDD-FDD ukaba waracitsemwo imice. Ibi nyine byose bikaba ari ibintu byongereje umubabaro mu Barundi kandi akaba ari ibintu bitoroshe, ariko nanone abatari bake bagashima ibi bintu biriko biravuga ko amatukutuku, amakinga ndetse n'ibindi byinshi byaba byarabujijwe gukorera mu gisagara ca Bujumbura byaba bigiye kongera gusubira gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Ibi nyine bikaba byafasha abatari bake koroherwa muri no minsi ubuzima busa n'ubwahagaze mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.